Eka twongere tubaramutse abandi tubahe mwiriwe bakunze mwese ba Ikangure TV, bakunze mwese b'ikiganiro c'ubuzima. Uno munsi mu kiganiro c'ubuzima mukaba muri kumwe nanje, nkaba ngiye kubashikiriza ikiganiro kijanye no kwikinisha. Umuti uri efficace, umuti umuntu ashobora kwironderera na cane cane iyo yigeze kwikinisha. Kwikinisha bifise ingaruka nyinshi cyane, turacako turavuga zike muri zo, maze cyo tuvugira kutuvuga n'uyu muti umuntu ashobora kwikorera awukoze mu mbuto z'ipapayi, akawukora mu gitunguru gitukura, akawukora no muri iki giti mubona hano imbere. Kwikinisha rero abantu benshi bazi ko ari ibintu vyo gufyina, canke bakibwira ko ari ikintu umuntu akoze nta nkurikizi. Uzosoma ku mbuga nyinshi baravuga ko kwikinisha canke bijya bita kwisambanya canke masturbation, iyo umuntu abikoze nta ngaruka bimugerako, na cane cane ko usanga vyandikwa n'abantu ahubwo boba ari byo nyene usanga bagenderamo cane. Ugiye kuraba ibindi bintu vyinshi cane, ibitabo vyinshi cane, ndetse unakurikije nk'umuntu afise ubuhinga na cane cane mu bintu vyo kuvura ibibazo bene ivyo, uza gusanga ikibazo cyo kwikinisha nk'uko abadokiteri benshi bakomakomeye ku isi babivuga, ari ikibazo cane kikonona umwana w'umuhungu canke igitsina gabo. Gifise ibintu vyinshi cane conona. Abakunda kuvyihenda ko kubera badakunda guca babona ama consequences canke ingaruka ubwo nyene, abo bobo barabibandanya babikora, bakaza kwiruturuva basanga bageze ahantu hamwe bonyene basigara bicuza. Ugasanga umuntu w'umugabo canke umuntu w'umusore yuzuye neza, ugasanga asigaye afise ibibazo byinshi bifatiye ku gihimba c'irondoka ryiwe. Eka ndetse mbere ko byinshi unasanga iyo umuntu yikinishije umwanya atari muto, n'ivyara benshi birakunda rigacika, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane yinjije mu muryango. Iyo rero umuntu yikinishije kenshi abifata kenshi bikunda gushikira abantu b'abajene, eka ndetse n'abantu usanga basize nk'abadamu bakaja ahantu kure. Iyo amwipfuje canke iyo umujene yipfuje guhuza igitsina, agashagerageza kwigwanaho nk'ibintu bisanzwe, mugabo atazi neza ingaruka ziza kubaho. Benshi rero baramaze kubona ingaruka ukuntu bimeze, baragerageza kwiruka hirya no hino barondera imiti, ugasanga bagenda batayifatisha neza. Rero uno munsi twaciye dushima kuzana iki cigwa kugira ngo tubereke n'umuti mushobora mwebwe guca mwitegurira ubwo nyene. Abantu bose ubusanga mwagiye mukorwako n'izo ngaruka harya na hariya, abo eka ndetse n'umuntu atarabona ingaruka nomuhanura ko yoca atangura kuza arafata uno muti kugira ngo ejo canke ryari ingorane ntizimubeko, ingaruka ntizitangure kwisuka we wamaze gushinga urugo, kuko ni ibintu bisarisha cyane. Iyo ubonye ibintu bihagaze ukabona urahagaze gukora, umudamu wawe yarasanzwe azi gukora neza, akabona ugenda utakaza inguvu, usanga umengo n'ijambo rigenda ritakara mu rugo, ugaca usanga umuntu abayeho yumva umengo si umugabo. Ugasanga rero iyo utomboje nabo ugasanga ufite umudamu wewe ahubwo ameze nk'aba bandi usanga ico mupfana ari ku gitanda, niba abandi baca batangura gusuzugura n'abagabo, ugasanga asigaye abona umengo ntaco umaze, kuko abavuga ati ivyo naje kurondera ntavyo mbona. Ico gihe rero wewe iyo bishitse ukaba ivyo n'ibibazo, si ibintu bisarisha cane, ni ibibazo umuntu wese ashobora gushikamo, na cane cane ko benshi babigeramo mu myaka, ni kuvuga y'ubwadolesa, cyangwa ugasanga bishitse volontairement ataranavyiteguriye. Ugasanga abandi babiterwa na zirya filime bakunda kureba, zirya filime z'amapornography, naco usanga amaze kugira umuriro cane, nawe akeneye kwigwanaho. Ico gihe rero wewe iyo umaze kwiyonona bica bigenda gute? Bisaba ko ukoresha uwahe umuti. Kurikirana neza wumve mu majambo magufi uko ushoboye, uko ushobora guca utegura umuti w'ibintu vyoroshe cane ushobora kuronkaho hajya na hariya
ugaca uyikorera. Kiretse bamwe gusa ushobora gusanga bigoye gutegura umuti, nibo bashobora guca baturondera kuri iyi nimero, haba kuri WhatsApp cyangwa kwisanzwe y'akamenyetso ko guteranya 257 69 ubusa 3 43 45 kugira ngo bashobore gufashwa canke ari abantu baronse bagize ingaruka nyinshi zijanye zagiye zishika bitewe no kwikinisha, babona ko batoshobora kuvamo. Abo nibo bashobora guca baturondera, harimo nko kurangiza vuba, kunyunyuka kudashuka byahagaze, abandi ugasanga ubutsina byagiye bisubira inyuma. Abo nibo bashobora guca baturondera kuri iyo nimero bakeneye nk'umuti. Abandi namwe raba uko mukora uno muti. Umuti ukaba ugizwe n'ibintu 4 bikurikira. Hariho igitunguru gitukura, uragikata ukagisya neza ufise akarapeze. Burya burapeze barapisha ibintu, uragisya neza ukagira ibitunguru 2, ugaca ugenda ukarondera indimu citron, izi ziba zimaze gusa na jaune zihiye neza canke zikuze, ukagira 3. Maze kugira 3 uca uzikatagura zose ukazishira mw'ilitiro y'amazi ugateka ku muriro. Hanyuma ugaca urondera n'iki giti mubona hano nyene kuri video, ndakizi kw'izina ry'umuderi. Umuderi kenshi gikunda kumera ahantu usanga ari hari ishamba rigumye, kamvuge nk'inyovu canke ahantu usanga hadaheruka kurimwa mw'ijambo rimwe. Ugaca ucaha ugisoroma, usoroma amababi yaco, donc urasoroma nk'inusu y'amababi ukayisekura. Ugaca urondera rero n'ibiyiko 4 vy'imbuto z'ipapayi, n'ibiyiko 4 vy'imbuto z'ipapayi. Ubiteranya gute rero? Wewe umaze guteka litiro watetse mu ndimu, uca ushiramwo ajya amazi yayo, uca ushiramwo vya bitunguru warapa neza, uca ukororeramwo. Aho umaze gukanya neza ijya ndimu, ugaca ufata uyu umuderi ukawusekura neza, ugaca ufata n'izi mbuto z'ipapayi ukazisekura neza, navyo ugaca ubishira mu malitiro 2 y'amazi, ugaca ushira ku muriro ugashusha. Bimaze kubira ugaca ukuramwo, uca ufata rero ugaca ubicanga vyose, ni kuvuga abamaze kuba amalitiro 3. Ucuza rero urafata wewe agakombe kamwe mu gitondo kandi ku mugoroba, kamwe mu gitondo, burya bukombe butoya bw'ubutasi. Uheze ugategura uwundi, ni kuvuga ubigira imisi 21, ni kuvuga n'indwi 3 ufata uwo muti udasivya. Aho ni kuvuga bijya uba wumva uguma ushaka kwikinisha, bijya ubusanga umenga umuntu aguma sinzi ukuntu ameze kubera ibibazo byo kwikinisha, uza ubona bitangwa kugenda biza biranyika buke ndetse mbere n'igitsina kigatangura gufonctiona, ukumva ko kiriko kigira inguvu buke. Nuko rero mwese turabashimiye, abantu mwese mwadukurikiranye hano kuri Ikangure TV. Musabwa kunyanyagiza ibiganiro tuba twashikirije ku marezo sosiyo atandukanye nk'uko ndavyumva hirya no hino. Mwese turabashimira bakwiragiza ibiganiro kugira ngo bifashe n'abandi benshi. Iyo tubabwiye umuti ku buntu, bisaba ko namwe mugira kigoro mukagira umutima mwiza, mukawugeza ko abantu benshi cyane baba bawukeneye kugira ngo nabo bashobore kwifasha. Nuko turabashimiye mwese, muhezagirwe. Abafise ibi bibazo navyo babona ko bigeze kure, nibo bashobora kuturondera kw'ijya nimero ya WhatsApp twabasigiye, canke barebe iyi nimero iri munsi y'iyi video. Nuko murakoze, bye bye, mugire umunsi mwiza.